Hello my people, vous allez bien? J'espère que vous allez bien. La télévision, c'est la télévision en ligne, Samy-well TV, ni web TV. Sauti ni ya Didier Nkengurutse mwanahabari wa Samy-well TV. Muriko muradukurikirana muri no mwanya kumbure harimo bashasha, mubanze mugire subscribe ni sabone mwiyandikishe kugira ngo dukomeze twakira mwakira bishasha byacu dushize kuri channel yacu ya Samy-well TV. Hanyuma ni mwashima ikiganiro ko ndazi neza yuko kiraza kubaryohera kuko twebwe ni dukubita swata, hanyuma muheze mugisangize nabandi muza mudufashije cyane. So right now tugiye kwakira timu y'abarapere muri salon za muri studio za Samy-well TV, batuzaniye bishasha kenshi. Rero twebwe turiko turakira abantu imiyabaga batarantiwe kenshi baba batuzaniye bishasha, kumbura haba hariho quelque chose kuri channel zabo z'ama YouTube kugira ngo bikunze dukomeze kubasupportinga, dukomeze gusupportinga na. So reka rero dusangire ikiyago, mutube hafi, mube mukurikirane attentivement kuko ndazi neza ko kiraza kubaryohera, muraza kunezerwa, muza kuhakura bishasha mu kiyago tugira ngo tuyage. Let's go. Ego cyane, murakoze cyane, murakoze. Ego nibaza yuko bakunze Samy-well TV namwe mwese muri kumwe dukikirana. Reka ubwa mbere bwo murabona yuko ntayaza amasigara cicaro, two twakira abatumire baba rapper, hanyuma kumbure turaje gusangira agakemanyi batuzanye kugira ngo tugafundurire hamwe, siko none na cyane. Ego reka rero mbere yuko tuyaga tumaze twasabe bidondore kugira ngo abariko baradukurikirana bashe kumenya bati tuko turayaga nabande, kumbure byose neza gusumba. Reka mpere ku bro, kamera kuri yambaye aka black. Sawa. Meze bien? Bien sana. Safi. Sana. Karibu sana mu studio za Samy-well TV. Thanks a lot. Yes. Urashaka kwidondora ukabwira abakunzi bariko baradukurikirana n'abafana banyu? Nitwa Mole nishika vibaya mukani uonesha ubaya, utapigwa sipiri ya muhakiri ndio mutakuja kuingiza hakiri. Muvuga ngo nchana ndumukene mundemera kwisoko, amahera nigiki tufaniki nanje kuririmba naho noba nahembwa jewe ntanga message. Uramenye umuririmbyi byitwaye mwoneza hakwisaba meze nk'umuvuga butumwa. Reka rero jega cyankori cyanzanye sinizanye kuwa nawo ni faka, kuwa nawo ni ponda gira kagwi irundarunde ndumurundi. Ngoja sasa ningiye chumbani nilete ile sipiri niwapige kwenye hakiri ndio mutakuja kuingiza hakiri. Kuwa nawo ni faka, ngoja sasa ndabatwale bichi ndabakubitisha umwibi. Nitwa Emikacha ya rogo. Yes. Emikacha aka ya rogo. My bro, urazi uko abaraperi ni umwidondoro wabo manza gucana kwanza cyane hakiri, siko none. Reka twerekeze ku wundi wewe ngo turanamenyeranye cyane, abandi bo ni bashasha. Ni Dennis Maneke. We ndashaka ndakuvuga uko c'est pas la première fois dukorana ibiganiro utuzana bishasha. Ni Dennis Maneke. Ego subwa mbere dukoranye kandi subwa nyuma tuzokwama dukorana nuko gusa uno munsi nakuzaniye abashitsi. Reka ndabivuge ndabisubiremwo, aba bashitsi nabiteka. Hamaje ko batanzi ni Dennis Maneke. Ego yani mnamuona ni Dennis Maneke, rapper, anakuja kwa yani mavazi ya mavazi bro. Oya uno munsi nashatse kwambara uko. Iyo mavazi bro ni kifarizayo nini? Oya jena nasanze byabaye nyene sinotahura iyi vazi yo yavuye nyene navyumviriye nyene cyangwa ati reka ngende kubashira ya sipiri ndabiteguriye neza. Sipiri. Sipiri turayigaruka ko mu mwanya. Acha twerekeye kwa mwingine tubwire kumbure nawe asha kwidondora. Bro vipi? Tuana fresh. Yo
ni Master J muze wa michano chano na wachana kama karata geya nguma nkora baponda ndabahonde kurya bahonde misumari J ndi ku murimo mwitumo natumwe nawe sha uzobaze kingo do beke Burundi sha ni Master J ibyo njura pondo kibaza ko ibyawe navyo ari amavuta ta ku ruhande ibyo se bintu we acha ushamba acha ushamba we kura amadodiyo yo J yashitse abaponda muhondwe ni kingo do beke muze mukari kari yo isho boy Master J family kutoka Burundi na Johnson boy hola nho muri bro wewe n'ubuji utabyoroshye kawaida ndumva kwera ibintu n'amavuta kabisa so abarapere no kuguma mu umva muvuga mu gihe abantu baba Babylon mugamo ba Muguguma ubu nabazaniye agakoni ngaka ego ubu umurapere wese atavuye mu nzira jewe tuzohura anzi yuko ndi umurapere ISIPIRI nta kindi twabara aka gakoni azomenye yuko nzonda kamukubise akambona nyari umurapere adafukamye hasi ngo ansabe ikigongwe nimba keneye feature aka byo gupfuma oyaha ntavyo bupfuma ariko aka kasubiri ISIPIRI urumva nojanye ISIPIRI mwibarabara ku buryo umuraperi wese duhuye akubitwa ISIPIRI yes my brothers baguma bagaruka ku kibazo kuri sujet ISIPIRI ku batayizi ni igikoresho gikoreshwa cyane mu gukubita ibintu by'ingufu kirasongo ikubise hasi n'ubu kiratobora nisi kirarasa none kubera iki indirimbo yanyu mwatuzaniye kumbere nibatswe ko gakema mwatuzaniye cyane yego rero kubera iki iyo ndirimbo mayihaye titre ISIPIRI iyo titre ni kuvuga ni ISIPIRI ni mistari remereye kujya ku ISIPIRI iraremye ifise poids cyo ntawo none ko ari kwimba muzoca imitande mu mugira ni ya mistari kaze tuzanye muri game yara ni trap gang urumva ni mistari remereye ku buryo ushobora kwimba umuntu wese wo muraperi ayumvira itwo harabakoze za konti baragira ngo makofi ya radi twe ni ISIPIRI ariko rero dutahure neza iyi ISIPIRI iraba uwo muhetazi wese kuko nawe hari abantu bavuga yuko udashoboye aba Babylon wana udufaka sasa nakarorero haje na Yesu ushobora kwitura ati mfashe ikintu wakuze nk'ingoma ati banje ndafise agatari gashasha mfashe kanshikize ko basigashike gashikira abantu agaca kugara kungozora amahera atarari ufise ngo umuntu umva ku wote ni mababiloni au ni kufinya mimi nirimba hivi tutabapereka bichi tubakubitisha umwibi makubasume nturi yego nibindi bintu ni ya mistari remereye yes bro none reka tugaruke gatoyi muri abarapera kubera iki abarapera buri gihe umwanya munini umujyo wa rap wamuhagarara ku kintu cyo ku umengo no kudisingana sinzi ni kubera iki niko rap ikoze umengo mushaka kugira kwereka ubushobozi umwese agomba kwerekana yuko umengo niko juyane ne amungine niko rap musanzwe bimeze niko imeze muri make niko imeze cyane mu bamushaka kugira ngo mukreye amabase cyangwa mukreye nuzeye kugira ngo mugire nuzi celebrity mumenyekane cyane ariko uri kurabiraba two create base kwande uri kurabiraba muri rap nta base bamwe kuko ujya wese ariko arayikora avuga igihari kandi abivuga yiyemera nyene neza na neza bijya ariko aravuga umudeho kwiyemera muri make umudeho kwiyemera yani mwebwe mu muvuga muti twebwe twahisemo kuririmba R&B twe turi muri rap tuzoguma duhonyera ikirenge mu ntabashiriyemo cyo nkutanu ntuzeho ndarapangura nkubita R&B byose ndavanga ari izindi ndirimbo umaze gusohora z'ama nyinshi urashaka gucishaho kamwe yes ndashaka kubashishaho kandi ndimo nisi dagadure idagadure idagadure yeah uwambwiye ngo genda umusazi je nahise ndamwita umusazi uwambwiye ntakunda bademu namubwiye we ntagukomeye ese uri kuri dagadura uri kumwe n'umwana ukunda ukagumudigadiga umukora hamutayobewe yo isho
boy Master J family kutoka Burundi na Champions ni boy. Ola. nakubwiye yuko abo twazananye batoroshe ndabona vraiment mumesha ni boroshe mumesha create something tuko muri bwa bumwe. Ego none reka tugaruke gatoye muri domaine ya rap muri ko muraraba ni muraba rapper ninga mu Burundi muri ko muraraba none murabona ko hariho murafise ikizere ko hariho evolution ko mushaka kugira aho muzogera na cyane muri iyo domaine yanyu tutaraja kuri domaine y'aba star en general. Ikizere turagifise habuze support kandi urumva naho support tutoyironka mbo twebwe turiko turirimba kugira message yacu ishike iyitegerezwa kuja ntiturimba kugira turonka amahera kuririmba nabo banahembwa jewe ntanga message ndabaza kandi maneke no kuvuga yuko aha mu Burundi reka tuje en general abaririmvyi bose baba barembiste canke ba rapper hari ikibazo kumbere sisiko namwe mukibona abantu nta evolution ku bantu bajanye n'abaririmbyi ni giki gituma batevuriwa la fois passée hari ni byavuzwe no kuri hari kiganiro cyaciye kuri BBC babaza abaririmbyi kuvuga bavuga yuko babone kumengo barababara cyane kubona umengo urubuga rufiswe n'abantu b'abanyamahanga bakaza bagatora n'amafaranga ngaha bakigira nimwe bipfira he ikibazo cyari n'icyaha muri make inge gatoyi unani uravuga ati jewe nama nakubwiye no kuvuga ni indirimbo irabega abanyamahanga baguma baza bakarya amafaranga yacu ariko twebwe ntibikunda ntiturabona neza na neza ukuntu natwe twoja kurya iwabo biva muri kwa kudakundana ivyo dukora twebwe bibaza yuko ari amanyanga turemeza igihugu ariko ntibadukunda urumva shaka kuvuga yuko ntituzokwigera dutera imbere mu mwanya abadukuriye ushatse uvuga abarongozi aba bategura amasho abamaradiyo batahure kwanza umurundi ni giki umurundi ari mu Burundi n'umurundi urumva atahure yuko ashobora gukunda ikintu ciyo nubwo coba gikoze nabi akemera gasapotinga cyangwa kamuyimpanuro ariko ca kintu ciwe yatanguye kuki korera ko akagiteza imbere gusa n'abaciriyemo wewe bibaze ko bishura kuba biva gukina gusa cyo mbona ngaho mu Burundi defiki hari ibyo byacu ntibikunda sana baha umwanya cyane ibintu byo hanze urumva nko muri byo ngaha mu gihugu ngamuhaye akanoti bamenga barahombye urumva baheretse umuntu wo hanze uwo ngaho muhaye ngaha mu Burundi arashobora kukugira agatera nk'imbere akora ikintu kizotera imbere gafasha basi n'umwana wawe ariko umunyamahanga umuhaye banateka inoti iwe na hariya mu gihugu iwabo numva akamaro gashikapa abo rero bamwe bakeneye iki ISIPIRI yo kubahonda yani ni ISIPIRI igumigaruka nabo nyene badashaka umuntu atera imbere yani ni fimbo ya Musa ego kweli fimbo yakeneye gukubitwa ISIPIRI banza kichwani yani nabo bantu atarabaraperi wowe udateza imbere umuziki ndundi kandi ubona yuko ama clip baguma bayakora meza ama studio bakagenda bakari amaraki n'amaraki nukuri naho uzoba nkuriye jewe uzogukubita aba journaliste mutubanira mutwi mu mwanya nawe wahuri umwebe ko hari umuntu agufasha kugurisha uhashikisha basha batoya aba nawe tudushinga ndo hivyo kawaida bro nawe niko sinzwa nawe ariko jewe mbere je ko ndabibona nta kuntu je no teri vesi uko bukeye uko bwije mu site nkingira studio nkakora ugasanga umuyemikaca gumara umuyemikaca nta karusho cyikintu nibaza nukuri no mu baturuta ntibariko barashigikira umuziki gushikane yisaha je ndakubwije ukuri ntibariko barawushigikira kuko yaba bawushigikiye nanje noshikiriwe yani bisaba ko promo uko birikose ziva hejuru iko bitavuye hejuru nta gisho nukuri ikikunda friend ni ibintu birebire ashaka kuvuga bati okay désormais guhera ino saha guhera ubu umuntu azobashaka gutegura show runaka muzomanza guca mu rwego runaka kugira ngo barabe ko byakwije amategeko babikurikije n'uko mu byo twifuza kugira ngo aba bantu batezwe imbere bashore kuba promoting nimba ari entreprise runaka ishaka gukora ibintu ibi ukeneye mu ambassador
utegereza kutwereka nyine ibintu byawe biri planifiye kugira ngo au niveau ya marketing turondere utwereke uti jewe nimba nkeneye nk'umuririmbyi runaka cyangwa umukinnyi w'amafilme bivana n'abantu bafise ntuzeye ukamenya ati hariya hari umuririmbyi naka twasinyishije kontra naka ne kumbureka twizere ngira ngo bizoteba biza hari ikindi kintu kimaze imisi gitera inuzeye kivugisha benshi ku marezo sosio ikintu kijanye nuko abaririmbyi bo mu Burundi bafise ikibazo cyane kijanye no kuronka ama visa icyo kintu nashatswe tukigaruka ko cyane nimwibaze yuko kubera iki mubura ama visa ndahera kuri maneke kandi toujours bon ngerageje kuraba ico narabonye niyo giza kiva uko ari abaririmbyi bamwe batitwararika kuja kuyandikisha muri amicale de musiciens hanyuma akaca akenera kuja hanze agiye kurondera visa akitwaza ngo n'umuririmbyi bamubaza ati carte de musicien iri hehe kumbe ntamenye ko bamanza gucarira kugira barabe wowe wagiye kuri cadre y'umuririmbyi je ndashimira wagiye muri cadre y'umuririmbyi tugeze kuraba ko nivyo ugiye muri urwo rwego nyene na cyane nico gituma yego ndashimira Big Fizzo wewe ni waheruka kubisigura neza yacishije kuri post ya Kimana Stein ya mudamu wiwe niyo yavuze ko uwo muririmbyi wese ariko arakengera amicale de musiciens natahure yuko amicale ariyo ihagarariye umuziki ndundi amenye yuko ategerezwa kuja muri amicale bigakurikiza amategeko bakamwandika ku buryo ahagiye hose yerekana irya carte nimba agiye hanze mu biteramo agiye kurondera Umva turi kuvuga ibiteramo nyene ni turi kuvuga ngo ni kuja gutembera cyangwa ngo biki wagiye muri vie privée ziwe agiye muri mu ntuze y'akazi abenshi babura ama visa iyo bagiye mu bintu by'ubuzi turahera kuri Sabi murazi yuko amaze kuhatama amize menshi bon nituzi ko ari ukuri nuko atari ukuri mugabo kumbure bishobora ari ukuri hari nyinshi yagiye ararata bavuga ko yabuze visa dufate basi ko we avuga ko yabuze visa tubifata uko hari bakina ba Lavashe hari bakina bande Dramati wowe yayironse amatwa nsumira numva ko ngo c'est déjà confirmé reka Dramati biroroshe kuko hari icyo afana na Edith yaramwibiye akabaye kandi yaragatahuye rero satubi bisaba yuko every legende je no guta legende ko yakoze imyaka myinshi ariko genda muri amicale hari abantu bagusumba Sabi wite kingi urabushigariya Après katagaruka aheruka kugurura nuzeye yavuze ko aheruka kugurura nuzeye agence de voyage ngo yakora n'ama service y'ama visa none warondera ama visa abandi we bikanga ariko hajyanye ndabona cha visa kiri mu gutungana hajyanye ubona gira amanyama visa shobora kuba yifise uraza bazoja muri Amerika cyane reka basi twitege yuko azoja muri yanuze ama competition ma award azoja gutora yo oya tubirindire uko Satubi yamatubwira yuko yubatse n'ama building yafise n'indege ariko hariyo bimwe tutarabona n'ibindi twabonye ariko ngira ni mu ndoto ziwe ntawo bimenye nawo ni ubona ni uko bibona ko bishobora kuba bikwamiraho nyene kutamenya amategeko cyangwa begere amicale de musiciens cyangwa ubibona ukundi hatwege kwanza abaririmbyi ikosa novuga ko riri kuri twebwe iri from muririmbyi ngene wiyandikishe muri amicale kuko uri hariya ikintu uzosaba wewe byerekeye mu bintu by'umuziki bizogufasha gusumba kuko ugiye kurondera mu byerekeye nko gukora ibitaramo yo hanze bagiye bagasanga bariyandikisha muri amicale bizogufasha bavuga ati urumva arazi urumva utanandiyandikisha ntubuzwi muri makuru uzogenda muri cadre runaka uzogiye wiyandikishe bako iyo ntutse hamugiye bazona gufasha kuko tutafashanje nta twoshika yego nawe sinzi ko ufise ide itandukanye n'abandi boss niko brother niko niwe twe tugeze ko sinzi ko we ni kubibona we nawe jewe ico mbona bagende biformalize baje mu mategeko natwe tujeyo kandi natwe kugira ngo tugire connection nabo vraiment kuko no tumenyekana ndo hivyo urafise icizere ko ejo namwe bizoshobora gushikana mu karondera kafiza kugira ngo mufe mujya mu Buganda bazi urafise icizere mugabo nka twebwe bizova muri rap niho tubindani yego indani
ni ndani hamwe turirimba tukabahabura Ndoyiva. bakumva yuko natwe dufise talent. Yes. So mwebwe mwavanshije mwavuze ikibazo cyuko basha kuba badakurikiza amategeko kugira ngo baje muri Amicale des Musiciens barokonese nk'abaririmbyi ama bagenda afise amakarte des musiciens. None muravuga iki ku kijanye n'abandi bavuga yuko abaririmbyi yani ni watu ambao yani wasanii wa Burundi wanamuziki ni watu ambao hawajajenga jina. Urumva rero umuntu atarubaka izina ataraji Burayi agenda garuke ko bashobora kuba bafise ubwoba bw'uko bashobora kubahereza visa bagacagenda bagaherayo maneke ukikibaza kwikiwe oya nico kirimwo kuko nka Sadbizi nimvira yuko ashitse muri Amerika yo kwimvira kugaruka mpereye kwa Sadbi kubere arakeneye kuja hanze uribuka bro atubwira yuko ngo agira agenda ngo mbe ni Hollywood ni wanene sizi ibintu ngo yaragiye mu ma competition yo ajyanye iyo bihenda bakamuha c'est fini na competition yari kujamwo yacakika umunyiki yani nuzeye competition yari guhera yibere musi burira yari cover kubera urumva baze gituma mvuze Sadbi mu bandi kuko nabadaboje bazoja hanze badaboje n'abantu bakuriye mu mahera Dramati abana bo mu giti bariya barvini abana bo mu giti mugabo abatanga amaviza ntibazi Dramati nibazi ngo naka ngo nabone isura yonye nirakuranga n'amacungu ofisi gusa kwanza karone n'abati ni mwana cumbe guje akarone n'abaciriyemo umuntu umwana yaciye mu macungu no mu ndimbo uravyumva uzo kumwiza indimbo za satura uco n'izi ndimbo za batipe ukamuzi ikuntu yaje urumva ko umwana yaje ebana apfuye mbari no cyo kimwe n'umwana yakuriye ahantu mu bintu yani baje bazigu baratohoza ati kiye gipeti no mucyumva gute kijya cyapfuye mbari niyo mpamvu uvuga ati ashitse hariya kugaruka wa tugiye visa tugiye ati n'amazi yake ni bashikira cyari ciye nico gusa Sadbi atubabarire nta beze dushaka kuri wewe nta kiki tuvuga ukuri aho kuri oya barashaka kwa bocikangira kumbure urumva ko nabandi biyumvira ivyo bashaka kwa nabo bafise rezo barafise igituma biyumvira gutyo bati abantu ko rimwe na rimwe iyo ukuranariza ikintu ifo kwihereza manuzeye ama possibility yose na umuntu amaze kujya none kubera iki Big Fizzo atabura visa subiramo kandi iryo zino rivuze gatatu ucu utahora impamvu atabura visa uvuze Big Fizzo gatatu rumva rero abantu bashaka kwibaza bati none amaze kuja i Burayi inshuro zingana gute inshuro nyinshi cyane aragenda akagaruka rero nk'ivyo bamaze kubibona gutyo akaraba kuri ntuze yiwe ama passport yiwe amaze gusohoka igihugu yinjira asohoka bati inapanko besoin yuko yugumayo nta ivyo navya gikenevre nuko ari muri business ari muri business arazi vyarimo yani abandi bavuga bati mwebwe bado manze mu ujya igihugu cyose agiyemo barazi kagaruka so mwe n'abandi habo urumvikane bagaruka ni benshi acha sasa tusubiri kwa makini nani kwa hamu nani ule Petit Dramati gusa nanje ngiye zagaruka akagenda Dramati akagenda azovaca gumayo na akagumayo bro azoba kwegera abantu bose muri Buja Flavor aho rinda Buja Flavor bose azoba azibiye oya ntiyo gumayo nana nabyo bokora nabyo bokora so reka rero tugaruke muri mood ya rap yanyu na cyane igikorwa cyanyu mwakoze kijanye na ISIPIRI muravuga yuko none ISIPIRI yamaze kuja kuri YouTube canke bado mapema iko YouTube ISIPIRI kuri YouTube yani weekend yashaka kuibona gute kuyumva gute ni audio ni audio bwa mbere yego mwayite cover urarindiye ko mukora amasanamu y'amateka vraiment munyaruke kuri YouTube yani murindiye ko mukora amasanamu yandike ISIPIRI by Maneke Dennis urayitora ashaka kwandika Master J ISIPIRI by Master J Nikacha urumva twese twashize kuri account yacu yanyu mwese nta kibazo umwe muri babiri muri mwebwe batatu urashaka kugira searching karondera mu gacitora uyanditswe cyane wandikamo umwe muri twebwe basta yaje yes ndabitahura ekumbure abakurikirana barashaka kujya kuri YouTube bakaronka igikorwa cyane none my brothers mukurangiza murafise hari cyo mutekanya mu misiri imbere kugira ngo
mwameriyore canke mu ikindi mushaka gusohora kumbura ya kiriho cyane cyane kirahari nk'icambere tuko turapanga two kuri video y'ingoma yacu ISIPIRI twishire ku mugaragaro batubona amasanamu kandi vuba gusa uburyo nturakwira uba hisho ashaka guca pembere na biramaze gushika mu gakora kanutse gasanamu narimwe basi turatse ko bizimvye biramaze gushika mu gakora cenga ku ruhande rw'umuntu wese uko ntituri group mu ruhande rw'umuntu we biramaze gushikira cenga kana ufite clip zibiri sawa naho na prema naragerageje zibiri ndo atamuntu yamfashije naragerageje wewe biramaze gushika kina natabasi clip maze gukora audio naco navyo sino bihera kumbure Denis wewe nunze w'indani ngira ngo hari ico amaze kugira reka rero ngira ngo twizere yuko vuba bwango muzotuzana ikindi gikorwa kijanye n'amasanamu kugira ngo abakurikirana kumbure ko muziki w'ubu ushingiye ku masanamu cyane yego clip video kugira ngo abantu babone ati abantu bariko bararirimba ni bande yes rero bakunzi reka tubashimire cyane kubona mwashoboye kwitaba ubutumire bwacu muri studio za Samy-well TV kugira ngo dushobore gusangira ikihago murakoze cyane kuri nejo muzodutumire twebwe tuzokwama turi gado ariko mwibuke babambwirire kano gakoni ico kateguri ego badashaka yuko ibintu yani kaje mu kibanza c'ISIPIRI ISIPIRI nayirimba nibeto kandi mu bandanye mu supportinga n'abandi bakiri bato bakiri hasi nkuko muko murabikora kandi muko murabikora neza cyane so niryo hangire twihaye ryo ku supportinga n'abakiri hasi kuduga ko ntwo kwa maturi hejuru gusa n'abandi barakeneye gukura ego reka rero tubakengurukire cyane kubona mwashoye kwigora mukaza muri studio za Samy-well TV turabakengurukiye cyane kumbureje canke ijyaje nitwabahamagara muzitaba cyane karibu tena asante sana cyane n'abakunzi ba Samy-well TV big up